Shalom shalom, nizere ko mumeze neza, karibu kandi ndabaha ikaze mu kiganiro intahe yubaka. Uno munsi nkuko twama tubigira turafise umushitsi, uwo mushitsi aza kutuganirira ikintu gikomeye. Karibu mwene data Alex. Shalom shalom, Isashimwe. Turaryohewe kukwakira. Urakoze. Uno munsi rero nshaka tuganire ku ubwizigirwa bw'Imana. Kenshi turafise na cane abantu bakiri bato turafise twama turiko turavuga dushaka kuja kuba hanze mu mahanga niho hari ibintu, ariko iyo twumvirije ijwi ry'Imana turabona ubwizigirwa bw'Imana aho tuba turi. Ivyo rero nivyo mwene data Alex aza kutuganirira. Imbere rero yuko tuja kugira ngo tubivuge, nashaka utwiganirire Alex. Wararonse Imana yarakugiriye ubuntu urava mu Burundi uragenda kuba hanze. Mbega muri make ukigenda ubwa mbere ni igiki wumva uri kurarondera mu kugenda kuva mu Burundi? Isashimwe, nkigenda hanze nari ngiye kurondera ubuzima nk'abandi bantu bose. Nagiye ndi muto mfise imyaka 20 ntaratangura universite ngaho, ubwo sinibaza ko nari bwanayikwize ngaro umwaka ca ndayikwiza mu mwaka nshika. Rero nshitse ngiye hanze numva nyene ngiye kurondera ubuzima, nagiye ndabinezererewe kandi n'ukuri ndabishima Imana. Hanyuma maze gushika naho nyene naragize umugisha, narahabaye ndahiga ndakorerayo. Nkuko wabivuze inyuma yaho ngira turabishikako Imana yarampaye amahirwe yo kugaruka kuza ndamara igihe kinini mu Burundi. Hamanza gusanga Imana ari umwizigirwa ishobora kukugirira neza kandi kaguhezagira kandi kagushitsa kuvyo wasenze ukayisaba aho uri hose atari mu mahanga. Nivyo mu mahanga ubuzima buriyo uraburondera ukaburonka, ariko hari n'ibindi Imana ishobora kukugenera gushikako ukabishikako kandi urahandi atari muri ayo mahanga. Nanje hari byinshi Imana yangiriye neza ndi mu Burundi ntari niteze ko nobironkera mu Burundi. Ivyo rero nivyo shaka ko tutangura kuganirira ko kugira ngo abantu batahure yuko igikuru suko saho uburi, igikuru nuko uburi kuragendana n'Imana. Rero nashaka utubwire mu gutaha i Burundi yoba ari ikintu Imana yakuganirije ko, yoba ari ikintu wewe wiyumviriye gukora, hanyuma ushitse i Burundi vyagenze gute? Nagiye mu mahanga mfise nkuko navuze mfise imyaka mike ari muri 2007. Hanyuma nshitseyo ndahaba, nagiye ntaragira mariage. Mu nyuma Imana irangirira neza, ndagira ubugeni, ngira ubugeni mbayo, nabwo natashe kubugirira ino turubaka urugo. Hama muri 2000 mugabo maze kugira ubugeni nkishikayo, inyuma yaho narakijijwe ndakira agakiza. Ndaja gusengera muri eglise y'abakizwa, ariko ko nari umuntu avuye muri famille catholique ntivyanyoroheye kwinjiramo n'amaguru yose. Ntivyanyoroheye gukizwa ngo ninjire muri ako gakiza mbeho ubuzima bwiyeguriye Imana. Naratinya, urumva ko nta reference nari mfise y'agakiza, kandi numva umengo ishengero ryanje nyene niba katolika, nubwo ngenda mu bakizwa nkanezerwa nkakira umwami Yesu nk'umukiza, numva ikintu cyo gushikanayo amaguru abiri yose ari kintu numva umengo je kiri kure ko ari kumeze nk'ukumengo ndahemukiye umuryango. Kandi kenshi twaganira bakambwira ati none kweri kushaka gukizwa uri umukatolika kandi naho urasenga ko kutoga umusenga mu bakizwa mugabo ntiwinjire. Rero naragiriwe ubuntu bwo kubandanya ndagenda gusenga mu bakizwa, n'undi munsi mwanya nkaje mu bakatolika. Muri 2016 niho nagize umutwaro udasanzwe wo kumva nshaka kwegera Imana. Nkumva nshaka kwegera Imana, nshaka kuyimenya, nshaka kuyikorera, ariko nkaba afise yo handicap. Nkumva umengo gukizwa hariho detachement nzoba ngize n'umuryango wanje waho mvuka. 2017 rero Imana irangirira ubuntu, ndatangura ndaja muri cellule aho nasengera muri eglise nasengeramwo mu gihugu ca Canada muri Edmonton, niho naba muri ico gihe ubu narimutse. Ndatangura ndaja muri cellule aho nasenga, tugasenga bakambwira batizwa ni winjire, nkababwira nishaje ivyo bintu vyose ndavyumva, none kwiri kino rinda kubatizwa kandi narabatijwe. Nkumva ico kintu kuri jewe ni kintu kitoroshe. Hama Imana rero iranganiriza
muri 2017 navye umwana wa kabiri numva ijwi riguma rimbwira gutaha mu Burundi ngo nze gutaha mu Burundi ntebeyo donc nze kumara umwanya mbwa nkumva iryo jwi ndabi ibintu ibihe twari ko turabamwe mu Burundi nkumva ni bihe bitoroshe twari tuvuye muri 2015 nkavuga nti Mana none mu Burundi umwaka wose ariko ko nari mfise umwana muto nkaba nari mfise uwo tuvukana gira mariage ndavuga nti reka ndavyiyumvire ndasenga Imana n'Imana ndasaba Imana nti nimba iryo jwi ririko rirambwira gutaha i Burundi ari igiwawe ndashaka unkorera ikintu kinyemeza yuko aho hantu nzohagenda nkagirira umugisha ariko sinarinzi ibintu bindindiriye Imana rero yarankoreye igitangaza irampa ikimenyetso ndavyuka mu gitondo kimwe uyo uri hariya hari gihe uri kuriyiga utanguye akazi hariho amahera waratanze mu mataxe niki badashoka bagusubiza je ndavyuka igitondo kimwe nsanga hari une somme iri kuri compte yanje ntangura kwibaza ko bihenze ndavuga ntishaho ko biri kose je ngibaza ko amahera ko yavuye ngiye kuraba nsanga yavuye muri Revenu Canada ndabahamagara ntije nibaza ko amahera mwanshiriye ko kuri compte mwihenze kura mbona ari menshi bacambwira ati nitwihenze ariko kubera ko utari bwakora akazi ko muri domaine yawe ubu twaguhaye ayo warishuri kwishuri numva nigitangaza c'Imana ko sinumva ngene yo coincidence ije mu mwanya nasavye Imana igitangaza none wari wasengeye Imana mu bitangaza wasaba warasaba yuko Imana iguha kumburo uburyo kuko kuva muri Canada ukaza mu Burundi ari umwanya munini nibaza ko bisaba uburyo nabyo nyene ni ikintu wari warasengeye naco cari kimwe mu byo nariko ndasengera justement kuko numva kuza kumara umwanya ngaha anye uzanya abana babiri kandi harimwo gusubiza inzu ukabura place ibintu muri entreposage numva ari ibintu biremereye byinshi surtout bisaba umwanya bisaba mfise umwana muto mfise uwundi nkumva ni ibintu kuri jewe ntashobora nkumva bizondemera financièrement mugabo aussi physiquement hama Imana inkoreye ico gitangaza numva turi kumwe ndavuga nti tuko Imana ikoze ibi ntizonanirwa kungirira neza aho nzoba ngiye ca ndabiganiriza umutware ndamubwira ntishaje nari nasavye Imana igitangaza kandi yakimpaye numva ngira ngende hama je bicamo nuko nduhuka kandi sinzi gitumira kirambwira kugenda mu Burundi ntimuga numva iryo jwi ry'Imana nawe noryumvira ca ndaza ngaha mu Burundi mara umwaka n'inusu muri iyo mwaka n'inusu nshitse mu Burundi icagiye kuntangaza nuko ivyo nari maze igihe nsengera byo gukizwa neza gushikama mu gakiza kwegera y'Imana niho nabisanze dusuye inyuma gatonyi ivyo bintu bari warasavye Imana hariho kwegera Imana harimwo kuronka kuvyumviramwe amahoro ico gihe none ushitse i Burundi waranose novuga nka encadrement iyo wari uwo kurarondera muri Canada kugira ngo wumve yuko urinjiye mu gakiza atari kuvuga ngo ushize y'ikirenge kimwe kindi kiri hariya vyarashobotse ushitse i Burundi naho nyene rero ntayanje hagaze urumva naratashe twumva kubera ntarinze amasengero menshi y'abakizwa ndashika hama ndatangura ndaje mu eglise atandukanye atari make mugabo nkumva sindatora aho nshobora gushikama hama ndaronka umukozi w'Imana yasengera muri Mineva mu Kigobe arantumira ndamubaza nije n'ukuri maze igihe ngenda ndiko ndarondera aho nsengera ndiko ndarondera aho mukubura aho nsengera narasuye gusengera mu Katolike ndasubira ndaja mu misa kwa ntari bwatore neza aho nshobora guhagarara ndasubira ndagenda ndavuga nti reka ndi mu misa aho nahora ndirimba kandi urumva aho bwakera ntaraja muri Canada nari umuririmbyi ndavuga nti ko hano nahora ndirimbamo ko munashikiye hafi yayo nkasubira kugenda rero mugabo Imana irangirira ubuntu uri y'Imana yaguhamagariye ikintu kandi riko ishaka kukibamwo ira disponibiliza n'abakozi bayo n'abantu bagufasha muri urwo rugendo nararonse umukristo wo muri Mineva mu Kigobe arantumira ndamubwira nije twiko ndarondera ahantu sengera mugabo nahabuze acarambwira turaza ndagutumire kuri eglise kumbura uzohakunda acarantumira niko kuza muri Mineva mu Kigobe ryambe muri 2017 nukuri ndahashitse novuga ngo jewe muri jewe nasanze pasteur Emari we yigishije uwo munsi wamengo ibintu narondeye kera hariho ikintu numva muri jewe ntarashika numva ntariko ndatahura inyigisho numva ntariko ndumva wamenga uwo munsi ninjiye aha hantu ijambo naho nari nicaye ndahibuka
izo nyigisho zaraje zirakora ku mutima wanje, numva aho hantu umengo Imana yahandemeye kera ntarabaho. Sinasubiye gusiba, cantangura kuza mu makoraniro les dimanches, mu kuza mu makoraniro ndibuka ko batumye ko nari nakiyaga kiza nabikubwiye, baratumye ko ababatizwa baza kwiga kubatizwa, hamandaza ndiyandikisha, mugabo ko ryajwi rimbarira yuko nzoba mpemutse ntaho byagiye. Naraje ndiyandikisha mugasinitse ndatinya ubwa mbere, mugabo mve ngo nari naje kumara igihe kinini, Imana iratuzi. Ariko muri ntuze yakurikira ababatijwe ico gihe niyandikisha je sinaje kwiga, mugabo bakurikiye muri avril, yakurikiye muri janvier, twatanguye muri janvier amatubatizwa muri avril kuri Pâques niho nari ndaza ndiyandikisha ndiga ivy'umubatizo, hanyuma ndafata iyo nzira yo kubatizwa. Muri uwo mwanya waje muri Minevam uje gusenga, shaka utubwire kumbure atari uwo munsi canke n'imisi yakurikiye, nimba warumvishe ijwi ry'Imana canke ikintu catumye wumva yuko aha niho nkwiriye kuba, uretse mu ishengero no mu gihugu, kuko gushika ni kimwe, kuza ni kimwe, mugabo kugira ico no kwita revelation yuko aha niho Imana ishaka, naho ni yindi ntambwe yindi tuba dushitseko. Maze kuza nkashika ngaha, hama nkaza muri Minevam Kigobe, narumvise amahoro muri jewe, ntaragira niyo ntambwe yo kubatizwa, narumvise amahoro, numva adahwanye n'ikirere c'umuntu abamwe, numva atari uko ibintu byose byari vyoroshe, ariko numva muri jewe nemezwa ko aho hantu mpagaze, aho hantu ndi ariho hantu Imana ishaka muri uwo mwanya, ndahaba ndaza ndiga. Nukuri ayo mahoro sinokubwira ngo ndashobora kuyasigura mu buryo bufatika, ariko hari ibintu biza bikoroha. Jewe numvise ibintu biriko biroroha, numvise muri jewe intumbero y'ubuzima nari mfise umenga irashiftinze, umenga irahindutse, numva Imana iriko iranganiriza ko ikibazo saho umuntu ari, ikibazo naho Imana igushaka. Ndibuka ko imbere yo gufata ingingo yo kubatizwa, nariko ndatwara umwana ku ishure, hanyuma shitse kuri intersection ya Kira, ngiye gukata gauche, haza ikamyo iracika frein. Niwe yaracitse frein, en tout cas ntiyahagaze. Au lieu de tourner à gauche, jewe nisanga imodoka yabandanije igera hajya hari niveau ya morgue iciri hagarika. Donc sanga sinzi ngene na frenye. Mpejeje mama hari umama arazera dodora kwidirisha arambaza ngo mwana ngo wari wasenze, nariko ntwara umwana muri garderie, ndamubwira nti jewe nukuri nasenze bisanzwe nk'abantu bose mu gatondo kujya umuntu avyuka gasenga. Ndiko ndakata niho subiye gutwara imodoka, nifise ubwoba bwinshi, ndavuga ni mbega mana, iyo nza gupfa nari kuba ngiye he? Iryo jwi riza muri jewe ritangura kunganiriza, mbega iyo upfa wari kubugiye he? Riraba rinini cyane, iyo rirakura riraba rinini, rinsangaho ntangura kwiyumvira, iryo jwi riraguma rinzamo, iyo upfa wari kubugiye he? Iyo upfa wari kubugiye he? Nuko rero ko guca nicara ndiyumvira ku buzima bwanje, ndiyumvira imyaka nari maze muri Canada, ntiyari mike, yari hari yacu imyaka 10 ariyo mba, ndiyumvira nti mbega mana ko umagarira kukwakira nkashikama nkabatizwa, iyo mfa n'ubundi nari kuba ngiye he? Ico kibazo kiba kinini, ca ndafata ingingo rero yo kuvuga ngo mwami, peu importe ivy'umuryango, uko abantu bashobora kwibaza, uko nibaze, gikuru uko mpinduye aho nsenga, ariko ndashaka ngumbwire aho nshaka, ndashaka ngumbwire ikintu ushaka ko nkora aho nshaka, kuko ngiye gusubiraho narindi numva hari ikintu mbuze, atari uko abandi bari ngaho onye aho barari habi, ariko jewe ku bwanje numva umengo hariho ikintu kituzuye. Nkaza ngaha muri Minevam nkumva ndujujwe, nkumva mfise amahoro, mugabo yangingo yo gukurikira Kristo, ngo nshire ikirenge mu ca Kristo mbatizwe, nkumva n'ubundi acafise ubwoba. Rero maze kuza iyo incident kanshikira, naragize forme ya détachement. Igituma Imana yavyemeye ko bimba ko ndi mu Burundi sinokimenya, ariko nibaza yuko ariho Imana yari yarateguye
ko duhurira nayo mu buryo bwagutse. none hari ikintu gikunda gushika kenshi ugasanga abantu bari otu yawe ari bo bantu usanga bakubwira ibintu bakubaza ati mbega ugiye hehe canke nawe nyine nkuko wari wabivuze yuko wari ufise wumva umenga urikuri urava muri katolika ari famille uvuyemo biga umuryango abagenzi uravuye muri Canada kenshi abantu benshi bazango gusenga babivuga babifata ukundi gutandukanye mbega abandi babivuga kwiki iruhande yawe novuga ngo uwo mwanya Imana yaravyoroheje nkitangura kuvyiyumvira nkiri muri Canada ahubwo vyari bigumye kuko ndabivuze ko nshaka kubatizwa ntibanyumva bumva umengo harimo kuvangirwa mbega n'igiki gutuma ubatizwa n'iki gutuma ukurikira Kristo ariko maze gushika ngaha nkumva nitoye nkumva afise amahoro numvise atakindi kintu na kimwe coza kuntandukanya niyo decision nafashe hama abari banyegereye bien sûr ntivyobura yuko bakubatsa ubuziki bigenze gute kubera kuhinduye kubera iki ufashe ingingo yo gukurikira Kristo jewe nukuri nabahinyisho numubabwira yuko numva umutima wanje ariho ufise amahoro numva ari Imana iri kirampamagariramo hama rero nkuko nabivuze Imana yaravyoroheje abahora batavyumva muri uwo mwanya baravyumvise kuko tugandibuka ko tuganira n'umuvyeyi naramubwiye nti jewe ngiye rero nafashe ingingo ngiye kubatizwa ngiye gukurikira umwami Yesu nk'umukiza nzobatizwa mu mazi menshi nari niteze kwambwira ati uraduhemukiye eheraba ivyo bintu giyemo ariko yambwiye kimwe ati buriya imvyi gusenga umuntu wese agira ingingo yiwe nimba wumva ari byo biguha amahoro nimba wumva ari byo wifuza nukuri n'amahoro menshi ariko siyo yari imvugo y'ubwa mbere hama none uramaze i Burundi umwaka n'inusu harageza kusubirayo mbega uyu mwanya wose warumva yuko hageze kuhava warumva yuko wahakuye ico warukeneye imisi ya nyuma gusubira muri Canada warumerewe gute ari mu marangamutima ari kwitegura mu bintu byose uri kuko ubwa mbere waje uri Alex umwe wamaze umwaka uri ugendana n'Imana watahuye agakiza watahuye ibintu byinshi urazi ubuzima bwo muri Canada ingene bumeze wasubiye inyuma ari Alex ameze gute nukuri novuga ngo bari abantu babiri badasa nasubiye inyuma ndiko numva muri jewe umengo hariho umuntu mushasha yavutse hama bien sûr kuva ino nari natanguye kuhamenyera natanguye kumenyera umuryango mushasha Imana yampaye mu gakiza natanguye gushikama ariko ndashima Imana yuko igihe cyo gusubira inyuma kigeze narasenze ndasaba Imana ngo Mana ndakwinginze aho ngiye sinshaka gusubira inyuma ndashaka ngumpe uwundi muryango nzoja gukoreramwo nzobandanya gukuriramwo hama maze gusubira inyuma narumvise muri jo Imana inyemeje nubwo ntari nzi exactement aho hantu kuko aho nahora nsengera hari muri eglise nini cyane y'abazungu mugabo maze gusubira inyuma nahasanze eglise nshasha yari kiratangura y'umukozi w'Imana yaravuye mu Burundi sengera kuri Vivante cha turafashanya igikorwa turaja muri iyo eglise irakura turakorera Imana irankuza iranyigisha rero novuga ngo nivyo izo monde zibiri kuzitandukanyamwo iyo waruhamaze igihe kinini wamaze kumenyerana n'ivyo ngaha ntibiba vyoroshe umaranga mutima ugenda wibaza uti mbega nzobandanya nkura mbega nzobandanya nkorera Imana mbega ko ngaha twari dufise ibintu vyinshi tuzamwo ukaza muri cellule ukagira iki nzobandanya ndonka ahantu nkurira nkuko narindi ngaha ivyo bibazo ntushobora kubibura ariko ndashima Imana ko hamwe n'amasengesho hamwe n'umwuka w'Imana ivyiba yarakugeneye irabandanya bikuza muri wewe jewe rero naragirira ubwo buntu bwuko ntasubiye inyuma Imana yaranshafashije irampunzi muryango ubandanya unkuza ubandanya ushoboza kugira ngo mbandanye mu gakiza kawe rero hariho ikintu Imana yashize mu mutima wawe kugira ngo ukorere hariho umuhamagaro ku muhamagaro rero nawe muri ibyo birungo buri mu Burundi
niwe uri kurakoreramo niko nabivuga nashaka utubwire utwiganire uwo muhamagaro wawe ingene wawumenye n'ingene ukoreramo maze gukizwa n'imbere yo gukizwa nari mfise muri jewe ikintu novyita cyo gukunda umwana w'umukobwa nkumva nshaka kwigisha umwana w'umukobwa nkumva nshaka ngo ibintu maze gukizwa nico kintu mfise Imana shize ku mutima kumva ngo hari ibintu tutarakizwa twebwe twagiye turabamo kuko tutigishijwe kuko hari ivyo tutamenye ugasanga hariho inzira itari nziza wafashe kandi iyo uja kugirirwa amahirwe ukavyigishwa hakiri kare iyo nzira ntiwari kuyijamo kumva nakijijwe nagize mariage hariho jeunesse nabayemwo hariho Alex wa kera hariho na Alex mushasha namaze gukizwa rero umuhamagara Imana yashize mu ku mutima wari umuhamagaro wo gukorera mu bana b'abakobwa kumva yuko numva muri jewe ivyo ntigishijwe nkiri muto ari ordre divin y'umwana w'umukobwa umwana w'umukobwa mugakiza yo kwigenza gute mbega umwana w'umukobwa yo kuba ku rugo neza gute mbega umwana w'umukobwa yo korera Imana neza gute muri iyi si iriko iratumira itwigisha ibindi bintu bitandukanye n'ivy'Imana idusaba ngaho niho umuhamagaro wanje wavukiye uvuka ndi mu mahanga nkumva uko nsenga haguma hazamo umwana w'umukobwa nkumva uko nsenga numva Imana iri kirambwira ngo sengera abakobwa nkasengera abonzi nabo ntazi nkumva rero ivy'Imana ishize ku mutima ni ukwibaza ati genda uganiriza abana b'abakobwa nkabwira Imana none abana b'abakobwa nzobakura he nzobaganiriza he sindi pasiteri sinzi aho tuzohurira ariko rero Imana yarangiriye ubuntu muri kwakuza niko tutobijamo nyene sinaje rimwe Imana yaratugarukanye tumaze no gusubira inyuma irasubira tugarukana muri covid tuza covid itaratangura ariko iratwugarana nubundi covid tusanga ngaha dusura tumara imyaka 2 muri iyo myaka 2 no yita imyaka ya mbere ya 2017 yari imyaka yo guhura n'Imana mu myaka ya 2019 muri covid imyaka 2 nusu twamazaha yari imyaka yo gutegurwa kuko naye naje ntiteguye covid iratwugarana ntangura kwiga Imana itangura kunyigisha Imana niho nahuye n'uwo muhamagaro wo gukunda abana b'abakobwa babaye maltraité nakoresheje umwana w'umukobwa yabaye maltraité cyane ku buryo tuganira numva ampaye umutwaro niho byatanguye kuvyukira muri jewe kumva afise kuri jewe umutima umwana w'umukobwa mbega umwana w'umukobwa wamufasha gute uwatawe wamufasha gute wavyariye muhira aba societe iri kirahojeta itari kirakira itari kiremera kandi nawe yasubiye mu bintu vyo hanze kuko yumva umenga arafise shame yumva umenga arafise isoni ego rero muri iyo 2019 n'imyaka 2 twamaze yari imyaka yo gutegurwa kwiga cyane ndiga hama ubutugarutse numva Imana rero irampaye abo bana b'abakobwa nigisha tuganira mfasha muri iyo nzira yo kuvuga ngo mbega ni gute umwana w'umukobwa yo korera Imana agakunda Imana muri iyi si iri kiramwigisha yuko ashobora kuja mu busambanya karonka amahera ukamubwira ngo buhebe ukunda Imana kandi Imana izogutunga rero nuwo muhamagara Imana yampaye kuri jewe niwo ndiko ndakoreramwo imisi mbamaze mu Burundi ni yo nshobojwe no kuganira nabo no kubakocinga no kubafasha no kubabwira ngo inyuma y'ibintu vyose ushobora kuba waraciyemwo Imana iracafise ijambo rya nyuma kuri wewe inyuma y'ikigeragezo ushobora kuba warahuye naco inyuma yo gutabwa bishobora kuba vyarakubayeko inyuma yuko wumva ko wakoze ibintu bibi atamuntu ashobora kukubabarira Imana yiriteze kukubabarira inyuma yuko societe ishobora kubirikira avuga ngo wewe ntibishoboka nushobora guhinduka bose barakuzi muri quartier bose barazi ivyo wabayemwo bose barazi ivyo wagendeyemwo Imana yo suko itubona kwitubwira ngo nubwo ivyaha vyacu vyo tukura gute ngo Imana iravyeza ngo bikera nka sherege bivuga ngo ntacaha Imana itababarira ego niwo muhamagaro mfise kugira mu kurangiza nashaka utange nka message wumva woha nk'abana b'abakobwa basanzwe bafise bari mu bibazo cangwe uravye ibintu byinshi muhora muganira nabo ari nk'ijambo basigira uno munsi ni jambo nyabaki nobabwira ngo Imana ikiturema
yari ituzi kandi yari dufitiye umugambi mwiza. Imana yacu niyo kwizegwa. Inyuma y'ikintu cyose ushobora kwibaza, wa mwana w'umukobwa Imana irakuzi, kandi ico nshobora guhereza ko no kuvuga ngo nikuzi kuko uri mu kibanza wibaza ko abantu bose bamviya. Imana irashobora kukugirira neza aho uri. Imana irashobora kukugirira neza mu Burundi aho ibintu byose vyugaye, aho ushobora kubona umengo ibintu byose ntibiriko biratora umurongo. Rero jewe nico Imana yanyigishije yuko ahantu hose Imana irashobora kuhaguhera umugisha, ariko umutima wawe witeze gute kwakira imigisha y'Imana? Umutima wawe witeguye gute kugendana n'Imana? Umutima wawe witeguye gute kuba aho Imana ishaka? Ko kawamem kenshi hari Imana idusaba kuba ahantu mugabo ukora hatajanye n'ivyiyumviro vyacu, bikatunanira gukora ico twategerezwa gukora, kuko hari aho twacafye dutegerezwa kuba, hari igicapo dufise mu mutwe ko dutegerezwa kubamwo. Ariko ndashaka ngo ntitudikte Imana uko twebwe dushaka kwidutwara, ariko tuyireke iturongore uko yishatse kuturongora, kandi twibuke yuko atakiyinanira. Amen. Urakoze cyane Alex, urakoze kuri iryo ako ka message uhaye abantu. Nizere yuko kazogira uwo gakoze ko, kandi n'intahe yawe je yanyubatse, nizere ko nabandi ishobora kububaka, kuko kubaho utumvijwe ry'Imana usanga ugiye mu bintu atari vyiza, ariko kumvijwe ry'Imana nubwo bigukura ahantu abantu bose babashaka kuba, irahagukura aho gutwara hose, ati aho uzoba uri hose tuzoba turiko. Murakoze cyane kuba mwakurikiriye kino kiganiro Isango ni ku mundwi ikurikira. Imana ibahezagire kandi bazigame. Shalom.